Bene data, bantu b'Imana mugiye kutwumviriza, turabaramukije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera. Imana ibahezagire. Jewe ngiye kuganira namwe uyu munsi, nitwa Mpinyure Mpore Mariya. Ikiganiro tugiye kwigana uyu munsi cerekeye ibwirizwa rya mbere ry'Imana canke itegeko rya mbere dusoma mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 20 umurongo wa 3. Reka dusome iryo tegeko ry'Imana. Mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 20 umurongo wa 3 turasoma, ntukagire izindi mana umbangikanya. Aya majambo yari yabwiwe ubwa mbere Abanyisirayeli, Imana ikibakura mu gihugu ca Egiputa. Kuko mubizi mu gihugu ca Egiputa basenga ibigirwamana vyinshi. Kubera Imana yari kuye Abanyisirayeli muri ico gihugu basenga ibigirwamana, yabibukije yuko badakwiye kuza bazanye imigenzo ivuye muri ico gihugu ca gipagani. Iyo bavuze yuko igihugu ari gipagani, ni gihe abantu bari muri ico gihugu basenga ivyaremwe aho gusenga iyabiremye. Ico gituma Imana yayama misi yose ibuza Abanyisirayeli, ari ryo hanga yari yaritoranirije ku isi, kwifadikanya n'abo bantu basenga ibitari byo. Rero no muri iki gihe abantu benshi barasenga ibitari byo, barasenga ibigirwamana. No ngaha mu Burundi twahora dusenga ibigirwamana. Basogokuru bacu ba kera hariho ibintu byinshi basenga, hariho nka za kiranga bamwita ngo ni n'umuhuza ahuza Imana n'abantu. Urumva ko naho nyine basenga ibigirwamana. Umunsi wo kwimika umwami, turazi neza yuko mu Burundi bica abantu. Hari umuntu bica wo muryango w'abahigwa, inka zikamutambuka zikamuhonyanga kandi akiri muzima. Murumva yuko no mu Burundi bagira ibintu byo gutanga abantu bakabihereza shetani, bakabihereza abadayimoni. Abana b'Imana bakicwa bakabatanga kw'incungu ku badayimoni. Ivyo rero biraba mu bihugu byinshi bya gipagani. No muri ibi bihe hariho abavangira Imana. Rero uyu munsi ariko cyo gitugiye kurabira hamwe ni iryo tegeko, ariko cyane cyane twibanze ku migenzo ibiri. Umugenzo wa mbere tuja guherako n'umugenzo wo kuva ku rupfu, abarundi bise ngo nukuganduka. Umugenzo wa kabiri tuza kuraba n'umusaraba, ingene abarundi dufata umusaraba. Si abarundi gusa n'abakirisu bose umusaraba ukuntu tuwufata turaba yuko ariko ijambo ry'Imana ribivuga. Mu gitabo c'Abalewi igite ca 18 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5, turasoma aya majambo. Abalewi igice ca 18 havuga aya majambo. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli uti niwe Uhoraho Imana yanyu. Uti ntimuze mukore nk'ivyo abo mu gihugu ca Egiputa bakora, abo mwahora mubamwo. Kandi ntimuze mukore nk'ivyo abo mu gihugu c'i Kanani bakora, iyo abajanye kuba. Ntimuze mukurikire amabwirizwa yabo. Uti ivyagezwe vyiwe abari vyo mumvira, n'amabwirizwa yiwe abari yo mwitondera mubigenderemo. Uti niwe Uhoraho Imana yanyu. Uti ni uko muze mwitondera amabwirizwa yiwe n'ivyagezwe vyiwe. Umuntu azokora ivyo nivyo bizomubeshaho, nduhoraho. Murumva yuko Imana yihanikirije Abanyisirayeli ibakuye mu gihugu ca Egiputa ikabajana mu gihugu c'i Kanani, aho bari bagiye basenga ibigirwamana. Nico gituma Imana yababwira ngo baze babirukane kugira ngo ivyo basenga ntibize bibanduze. Nico gituma hagiye haba intambara, Imana ikareka zikaba, kuko yarazi neza yuko ivyo bihugu ari ibihugu bisenga ibigirwamana, n'ibihugu bitazi Imana mu majambo make. Rero no ngaha mu Burundi ijambo ry'Imana ryadushikiriye dusenga ibigirwamana. Abakera barasenga ibigirwamana. Rero tumaze ubutumwa bwiza bumaze kudushikira, ntabwo bwaje ari ubutumwa bwiza.
mumbabarire nubwo batwigishije Yesu ntibatwigishije kuvavanura n'imigenzo yacu ya kera. Nico gituma hari imigenzo yo kuganduka hakaba n'imigenzo myinshi cyane n'iyindi ngo yo gutwikurura. Mumbabarire haraho biza gusitaza, ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko twari dukwiye kurya ibyo kurya bigumye, kuko twari tumenyereye amata, ariko uyu munsi reka tuze kurya ibyo kurya bigumye kugira ngo dushikire ukugororoka kose. Ndazi yuko mukunda Imana, mukunda na Yesu, ariko ntabwo mumukunda mu buryo bukwiye. Mu gitabo c'Abaroma igice ca 10 umurongo wa 2 naho ndarinda kuhasoma havuze ngo bafise ishaka ry'ivy'Imana ariko ntibagire ubumenyi bukwiye. Rero n'abantu benshi barafise ishaka ry'ivy'Imana ariko ntibagire ubumenyi bukwiye. Ubwo bumenyi yaba bari bafise ubumenyi bukwiye ntibari bakwiye kuguma bagira iyo migenzo kandi nyuranye n'ijambo ry'Imana. Turazi yuko ijambo ry'Imana ari umuco, ijambo ry'Imana rirabohora. Abantu bakigendera mu vya kera bikabatesha umwanya, bikabaruhisha mu mutwe, baracaboshe. Kandi Yesu yavuze ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Abantu rero baracaboshe baracatinya n'abapfuye. Nico gituma bakigendera muri uyo mugenzo wo kuganduka. Nubwo bawise kuganduka, yego no kuva mu kigandaro, kuko kuganduka kiva mu ijambo kugandara, no kuvuga kuva mu kigandaro. Ariko abakera suko babifata. Kuganduka kera bavyita kuva ku rupfu. No kuvuga ngo barakora ibishoboka byose, kuko bizera yuko iyo umuntu apfuye atabapfuye, ahubwo umuzimu wiwe uragaruka ugatera abasigaye. Rero kugira ngo uwo muzimu wapfuye ntugaruke gutera abasigaye, baciye bashiraho uyu munsi wo kugirira ibishoboka byose, ibinezera byose uwo muntu yapfuye, kugira ngo bamunezereze ntazogaruke kubatera. Uwo muzimu we ntuzogaruke kubagirira nabi. Ariko rero ijambo ry'Imana riraduhumuriza, riratubwira yuko abapfuye baba bapfuye nyene. Reka tuvyisomere mu gitabo c'Umusiguzi igice c'9. Igitabo c'Umusiguzi igice c'9 turasoma ku murongo wa 5. Erega bariho baba bazi ko bazopfa, ariko bapfuye ntaco baba bakizi kandi nta mpera baba bakibona, kuko kwibuka kwabo kuba kwaramaze kwibagirana. Urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishari ryabo byose biba byarashize, kandi ntibaba bagifise umugabane ku kintu na kimwe gikoregwa munsi y'izuba gushitsa ibihe bidashira. Twumvise yuko bapfuye. Umuntu yapfuye muzi ko ari umwicanyi canke umurozi, ntabwo umuzimu wiwe uzogaruka kugutera. Niyo mizimu ntibaho. Umuzimu ni impwemu y'abadayimoni. N'abadayimoni bihindura ba Satani, bakihindura muri uyo muntu yapfuye, mbere bakagerageza no kwigana ijwi ryiwe, bagaca bagaruka bagatera umuntu adashikamye mu kwizera. Ariko ubundi imizimu ntibaho. Naho utoganduka, naho utogira ibiki, ntabwo uri umukristo yizeye Imana. Warabohotse ukava mu migenzi ipfuye, kuko abasogokuruza mu bumve sindiko ndanabatuka, ahubwo abasogokuruza nta bindi bari bazi. Bari bazi yuko ivyo nyene yuko iyo umuntu apfuye umuzimu wiwe ushobora kugaruka gutera abantu. Nico gituma muzokumva amajambo ngo intezi, bakavuga ngo naka yaratewe n'intezi, ngo naka ngo bazimu basekuru bamuteye. Ibyo byose ni bifondano, ni ibintu bitabaho, ahubwo ni Satani gusa, kuko ari umwansi wacu. Ni wazaka agakorera muri uyo agazana abadayimoni biwe, bakihindura mbere mu ishusho y'uwo muntu yapfuye, bakaza rero gutera uwo muryango wabuze, ariko biza kubatera uko badasenga mu izina rya Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo yaratsinze Satani, yaratsinze ikuzimu, yaranesheje ikuzimu. Numuneshi iyo uryamye wasenze ntabwo ivyo bintu bikuzako. Nico gituma abantu bakwiye kugira ukwizera gushikamye, bakareka kuja muri ivyo bintazi vya kera, kuko ari abaca babandwa ngo intezi zabateye bakaja mu byo kubandwa. Ivyo binezereza Satani, kuko ari umwansi w'Imana. Rero umunsi mukuru wo kuganduka murabona yuko ari umunsi kabisa bagipagani,
muhora mubona yuko batanga ngo n'amata. Ayo mata hari igihe usanga ari inzoga y'impeke cyangwa ugasanga na amafana cyangwa ugasanga na amata nyene. Abantu bakahamagara umuryango wabuze bakabaha amata. Ibyo byose ni ibintu bya shetani. Warabohotse ibyo ntusubira kubijamwe. No kuvuga ngo Yesu kuberana umuco. Kera twari mu mwijima ni twari tuzi Imana. Mugo umaze kumenya Imana, ivyo byose vya kera vyakuboha ucu bivamo. Uwo mugenzo rero ntabwo unezera Imana. Ni abantu ndazi ko biza gusitaza benshi, ariko mu vyihanganire nuko bimeze. Nimba mubona hari abantu yo mugize iminsi mikuru bataza kuri uwo munsi wo kuganduka, ntabwo ari uko baba babanse. Ntabwo ari uko baba banse n'uyo muntu yapfuye. Ahubwo baba banse kwifadikanya n'imico ya Satani n'imigenzo idusubiza inyuma ikadukura ku Mana yacu. Aho ndahavuye kuvyerekeye kuganduka. Reka tuje ku kandi kagingo ka kabiri kajanye n'umusaraba. Abantu benshi barakunda umusaraba. Mbere ugasanga barawuku turazi neza twese yuko Yesu yapfuye abambwe ku musaraba. Mbega bamubambiye iki ku musaraba? Yesu bamubambye ku musaraba kubera bavuga yuko yiyise Imana. Kubona avuze ngo ni umwana w'Imana ku Bayuda byasa no kwatutse Imana. Mu Bakatolika bahora batubwira yuko hari icyaha kitwa isakirirego. Isakirirego ni icyaha kitababarirwa. Ni icyaha cyo gutuka Imana. Rero urumva Yesu bamubambye ku musaraba kuko yakoze bo nta cyaha yari yakoze. Kuko n'umwana w'Imana by'ukuri turemera ko ari umwana w'Imana. Mugabo igihano cy'umuntu atutse Imana cyari cyo kubambwa ku giti. Reka tubisome mu gitabo cyo gusubira mu byageze. Byari byanditswe ngira ngo murazi yuko hariho igihugu cyose kirafise ibihano bijanye n'ikosa umuntu aba yakoze. Hariho ibihano byo gupfa bivana n'icyaha umuntu yakoze. Mu Banyisirayeli rero hariho icyaha cyo gupfa. Hariho igihano cyo gupfa. Hari umuntu yacibwa igihano cyo kubambwa ku musaraba canke kubambwa ku giti yaba yakoze icyaha giteye ubwoba. Urumva ko Yesu yagirijwe yuko yakoze icyaha cyo kuyita Imana kuko yavuze ko ari umwana w'Imana. Reka tubisome mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice ca 21. Gusubira mu vyagezwe igice ca 21 umurongo w'22. Umutwe havuga ngo ibyo abamanitswe ku giti. Umuntu niyakora icyaha gikwiye kumwicisha bakamwica mukamumanika ku giti, umuvyimba wiwe ntuzurare kuri ico giti, ariko ntimuze mubure kuwuhamba kuri uwo munsi nyene, kuko umanitswe ku giti ari nk'umuvumo ku Mana, ariko umuvumo ku Mana nuko mu muhambe kugira ngo ntimwanduze igisagara igihugu uhoraho Imana yanyu yabahaye kw'ishamvu. Imana ihabwa icubahiro. Murumva yuko mu Banyisirayeli hariho itegeko ryuko umuntu akoze icyaha kimwicisha ko ari ibyaha byajana mu rupfu bakamwica. Rero urumva yuko yategerezwa kubambwa ku giti. Yesu rero yabambwe ku giti ari wo musaraba kubera bamwagiriza ko yatutse Imana. Kandi ubambwe ku giti yabavumwe. Yesu rero yabaye ikivume ku bwacu. Yabambwe ku musaraba kikivume ku bwacu. Nkuko tubisoma mu gitabo c'Abagalatiya 3. Sininda ko wasoma muzo hisomere. Havuga ngo mu Bagalatiya 3 igice ca 10 umurongo wa 13 havuga ngo aravumwe ububambwe ku giti. No kuvuga ngo Yesu niwe yabambwe ku bwacu acika ikivume ku bwacu. Nta mpamvu rero yuko abantu boca bakunda umusaraba bakawurutisha uwawubambweko. Umusaraba ni gikoresho, ni instrument de supplice mu Gifaransa. Ni instrument de supplice. Nico bakoresheje abaroma mu guhana Yesu, mu kwica Yesu kuko bamwagiriza ko yatutse Imana kubona yise umwana w'Imana. Rero twebwe nta mpamvu yuko twirirwa turikorera umusaraba. Kuko uwemeye kuwikorera uvuze uti ndavumwe nanje. None wowe uvumwe ubucunguye nde? Ko Yesu yahejeje kutubambirwa. Rero kijya giti ntabwo ari wo musaraba Yesu yatubwiye kwikorera. Kuko ndabahaye nk'akarorero mu gitabo c'Abami gice ca 2
Abami ba kabiri igice cya 18 umurongo wa 4 hari umwami Hezekiya yarababajwe cyane nuko abanyisirayeli bari bafashe ya nzoka Mose yari yarakoze kugira ngo uyirangamiye wese yariwe n'inzoka cakira. Baca baguma basenga icagiti cyakogwa na Mose, ya nzoka yakogwa na Mose niyo bagumye basenga bibagira yuko iyo nzoka yashushanya Kristo. No muri iki gihe abantu benshi umusaraba wungize ikigirwamana baribagira no babubamvyeko, ugasanga hari n'abawambaye ku matwi ku mahereni, umusaraba ugasanga wabaye ikintu c'ikigirwamana koko. Ari ugasanga umusaraba uvuye nk'iburaya barawuzanye bagiye kuwutegera kuri ya aeroport, kandi umusaraba Yesu yatubwiye kwikorera. Reka tuwusome. Umusaraba Yesu yatubwiye kwikorera turawusoma muri Matayo 10 umurongo wa 34. Matayo 10 umurongo wa 34. Havuga ngo mwoye kwiyumvira ngo naje gutera amahoro mu isi, sinaje gutera amahoro atari inkota, kuko naje guteranya umwana na se n'umukobwa na nyina n'umukazana na yina bukwe, kandi abansi b'umuntu bazoba mu rugo rwiwe. Muravyumva? Nukuvuga ngo umusaraba Yesu yatubwiye kwikorera n'amagorwa n'agatotezo n'agahamo nibibazo byose umwigisha wa Kristo azocamwo ahogwa kwari umugororotsi, ahogwa kwari kwaramamaza ubutumwa bwiza. Hari abantu benshi bagiye bicwa bahoga ubutumwa bwiza. Hari abantu baciwe no mu masinagoge, baracibwa mu mashengero kuko gusa bariko baramamaza ukuri kukwerekeye Imana, kuko bariko baramamaza ubutumwa bwiza. Uko guhamwa, uko kugirirwa nabi, hari abapfuye baturiwe. Uwo ni wo musaraba Yesu yatubwiye kwikorera. Iyo rero usambanye ukagwara sida ntabwo aba ari umusaraba. Iyo wivye bakagufunga ntabwo uba wikoreye umusaraba, ahubwo ubuhuye n'ingaruka z'ivyaha wakoze. Umusaraba Yesu yatubwiye kwikorera nibibazo vyose n'ingorane zose uzocamwo uriko uramamaza Kristo canke uriko uramugororokera. Mu gitabo ca Timoteyo igice ca 2, Timoteyo wa 2 igice ca 3 umurongo wa 12 haratubwira ngo abo bose bazoba abakristo, bazokwamamaza Kristo canke bakaba abakristo bazohamwa vy'ukuri. Kandi Yesu yari yarabivuze, yaranavuze ngo bazobaca mu masinagoge babampora. Hari umuntu baca mu ishengero atakini bamuciriye ativye canke atasambanye, ariko gusa yavuye mu iryo dini kuko yabonye yuko iryo dini ritigisha ukuri. Ako niko gahamo. Uwo niwo musaraba Yesu yatubwiye kwikorera. Nawe nyene burya ntiyensista cyane ku mababaro wa kirya giti. Wewe umusaraba yikoreye turawusoma muri Yesaya 53. Umusaraba yikoreye ntabwo ari kirya giti coco, ni twababwiye yuko ari instrument, ari igikoresho bamwiciyeko. Kiya coco murazi yuko hariho nabikorera ibiti, hari abafundi, hari abubatsi barikorera ibiti biremereye, ariko ujya musaraba siwo dushaka kuvuga. Umusaraba Yesu yikoreye reka tuwusome muri Yesaya 53. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo ni kirya giti conyene. Oya, si kirya giti Yesu yavuga yuko twokwikorera. Umusaraba Yesu yikoreye reka tuwusome muri Yesaya igice ca 53 umurongo wa 4 ngo nukuri nizacu ntimba yishizeko, ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamuyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro, yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuriwe, kandi imishishago yiwe niyidukiza. Zina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ngo nukuri nizacu ntimba yishizeko. Uwo ni wa musaraba Yesu yikorera. Ntabwo ari kirya giti yavuga conyene. Oya, ujya musaraba turazi ko yawikoreye, ariko ujya musaraba ushushanya ibinyene turiko turavuga: imibabaro, intimba, agahinda yagize kubera ivyaha vyacu. Ni yacu mibabaro yikoreye. Ujya musaraba ushushanya imibabaro yikoreye yacu, ingorane twamuteje. Ariko tweho ngo ntaco ntitwamuyumviriye nk'uwakubiswe. Muravyibuka yuko igihe bariko barisha Yesu
bamukubita bamubwira ngo vuga ugukubise, bakamutwenga bakamushinyagurira, ariko ngo ntihigeze akura ururimi ku munwa. Uwo niwo musaraba Yesu yikoreye. Abantu rero batahura umusaraba icarico, ntabwo ari kirya giti. Kirya giti coco ni instrument de surprise, ariko umusaraba nyakuri ni imibabaro yahuye nayo hajya nyene muri kirya gihe, ahogwa twebwe banyavyaha. Yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro, yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Kirya gihano Yesu yarose c'ukwitwa kivume, akabambwa ku urupfu rubi kandi ari umugororotsi. Kirya cyaha nico kirya gihano nico twege twari dukwiriye. Rero uje niwe musaraba yikoreye. Natwe rero baca mu mugani mu gifaransa ngo tel père tel fils, cyangwa mu kirundi naho ngo intama itendera nkase. Rero natwe tugerageze kwemera imibabaro, twemera agashinyaguro, ariko baduhora ko turabagororotsi. Tuzohura n'ibintu byinshi kubera kugororokera Imana, kuko abantu benshi hari abakikunze icaha. Rero bazogutwenga bagucokore, ariko nkuko Umwami Yesu yavyemeye, natwe nk'abana b'Imana dutegerezwa kuvyemera. Ariko rero mu ncamake nagira ndababwira inkomoko y'umusaraba abantu bakunda. Uyu musaraba kuko muwubona urimwe indomete, ugizwe n'indomete. Iyo ndomete isobanura Tamuzi. Tamuzi cari ikigirwamana c'i Babuloni. Uwo Tamuzi rero nyina wiwe yari umugore wa Nimurodi, bamwita Semiramis. Uyo Tamuzi ukuntu nyina yamuvyaye, umugabo yari yapfuye ariwe Nimurodi. Rero nyina yasigaye aramuvyara, Nimurodi yapfuye, ariko nta mugabo yari afise. Ni umwana w'ishushu. Sinzi ko bamwita umwana w'ishushu ko yari yaramaze kurongorwa. Babajije umugore wa Nimurodi bati mbega uyo nda wayikuye he? Ngo iyo nda ngo nayikuye kwa Nimurodi, ngo burya Nimurodi ntiyapfuye, ngo ahubwo yahindutse iki? Izuba. Niho haciye hava gusenga izuba. Abantu baciye batangura gusenga izuba, Nimurodi baramusenga, n'umwana wiwe Tamuzi baciye batangura kumusenga. Ivyo turabisoma mu gitabo ca Ezekiyeli. Ezekiyeli igice 8 umurongo wa 13. Arongera arambwira ati, uhava wongera kubona ibindi bizira bikomeye bakora. Maze ashikana ku rugi rw'ikirimba cyo ku ngoro y'Uhoraho, carabana n'iburaruko. Maze mbona abagore bicaye baborogera ikigirwamana Tamuzi. Maze arambaza ati, mbega ivyo wabibonye ga mwana w'umuntu? Uhava wongera kubona ibizira bikomeye bityo. Nuko nshikana mu nyubakwa y'imbere yo ku ngoro y'Uhoraho, maze mbona ku rugi rw'urusengero rw'Uhoraho hagati y'umuryango n'igicaniro abantu bashika nko kuri 25 bateye ibiti rw'urusengero rw'Uhoraho, berekeje amaso iburasirazuba, kandi bariko barasenga izuba batumbereye iyo rirasira. Imana idufashe. Nukuvuga Imana yahamagaye Ezekiyeli, umuhanuzi Ezekiyeli, iramwereka ubuyobe abantu bakora ngaha ku isi. Irabereka ubwa mbere abantu umunsi Tamuzi yapfa, niho baciye bashitangura gushira ku musaraba kumva. Basanga abantu bariko bararira Tamuzi, bashiraho n'uwo musaraba barira, bari baramugize n'ikigirwamana. Abo bari abagore bariko bararirira uco kigirwamana Tamuzi. Mu nyuma mu buraruko bw'ugo rusengero ngo Imana yeretse Ezekiyeli abantu 25 bateye umugongo urusengero rw'Imana, ahubwo bariko barasenga ikigirwamana c'izuba. Rero muri iki gihe abantu barasenga ibigirwamana byinshi, hari abasenga izuba, hari abasenga ukwezi. Ivyo byose bifise inkomoko i Babuloni, kuko i Babuloni yari ikirimbiro ry'ibigirwamana. Rero bantu b'Imana murumvise yuko umusaraba ukomoka mu bigirwamana by'i Babuloni. Rero wasobanura kubera Imana
ifata abantu bose basenga ibigirwamana nk'abantu b'abapagana, abantu b'ibivuma, abantu ruhebwa. Nico gituma n'umusaraba Yesu bawumushizeko, kuko babona yuko Yesu yabaye ruhebwa, yabaye ikigirwamana, yabaye igipfu kubera yiyise ngo n'umwana w'Imana. Mu bitahure rero umusaraba ufise inkomoko i Babuloni, ufise inkomoko mu bigirwamana, cyari igikoresho bakoresheje mu kwica Yesu mu kumubamba, yari instrument de surprise. Ntabwo dukwiye rero twebwe nk'abana b'Imana iyo umuntu yapfuye kumushirako umusaraba, kuko umushize ku musaraba uvuze uti uwo muntu abaye ikivume. Ufashe urusengero ukagubaka rw'Imana ugashira ku musaraba, uvuze uti urusengero rubaye ikivume. Kandi tuzi yuko twebwe twacunguwe, Yesu ari we yabaye ikivume ku bwacu, ahubwo twebwe twaratunganijwe. Yesu yatugize abagororosi, aba ari we yemera gucokorwa. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusuzume byose, tugerageze byose. Ibyo mwumvise mugende mubibaze, mubaririkize, mubisuzume, murabe koko yuko uwo mugigwa wo kuganduka uhuye n'ijambo ry'Imana. Umusaraba nawo nyene nkuko nabivuze, turazi yuko ari ikintu igiti Yesu yabambweko gifise, ariko gisobanura ibintu byinshi. Twasomye muri Yesaya 53. Ntabwo ari ico giti kuko abikorera ibiti ni benshi, ariko uco giti gifise ico gisobanura. Twabisomye muri Yesaya yuko Yesu yikoreye umusaraba ari imibabaro, gucokorwa, kumererwa nabi, gutukwa, gusuzugurwa, kugira ngo jewe namwe dushobore kurokoka, dushobore gukizwa. None bantu b'Imana, ntabwo ari twumvise kandi ko inkomoko y'uwo musaraba ari mu bigirwamana by'i Babuloni. Ntabwo rero dukwiye kuwambara canke ngo tuwushire ku kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo dukwiye ahubwo gusoma ijambo ry'Imana, kuko ni wo muco. Ni ijambo ry'Imana turyitondere turisome, ko Yesu yavuze ngo ijambo ryanje ni ryo kuri, ijambo ry'Imana ni ryo kuri, ni ryo ryeza umuntu. Kandi udasoma ijambo ry'Imana ukareka bakagusomera misi yose zo kwa muzimira. Rero reka duhinyuze byose, dusuzume byose, kugira ngo twitandukanye n'imico yose mibi ituma tuguma duherereye kwa Satani aho guherera ku Mana. Nuko rero abanteze amatwi ndabifurije kuroranirwa, ndabifurije kandi gutandukana n'iyo migenzo yose Imana yanka. Nuko ariko mu guheraheza reka dusome mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana 18:4. Ni Imana itubwira kuvavanura n'ibyo byose byavuye mu bapagani, kugira ngo dukorere Imana n'umutima ukunze. 4 haravuga ngo numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti, bantu banje nimuviwe, kugira ngo moye gufatanya n'ibyaha vyiwe, moye guhabwa ku vyago vyiwe, kuko ibyaha vyiwe byarundanijwe bigashika ku ijuru, kandi Imana yibutse ukugabitanya kwiwe. Nuko Imana itubwiye ngo tuvavanure, tuvane n'ibigirwamana, tuvi Babuloni, kuko twumvise Babuloni yuko hashushanya aho hantu hose hasengerwa ibigirwamana atari Imana, ibikoko, imbeba, inka, ibishushanyo. Ivyo byose ni byavuye Babuloni. Imana yacu yaremye isi n'ijuru, aba ariyo dusenga kuko ari ikwiye gusengwa. Nibyo ndabasabira, nongera nisabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Shama